gusangirira hamwe amajambo y'Imana ku izina nitwa Barakamfye Leopold, umwe mu batama b'ishengero rya hano mu Kigobe. Ijambo tugiye gusangira ni ijambo tubona mu gitabo mu cete ca mbere Paulo yandikiye abitesalonike mu gice ca 4. Dusoma umurongo w'indwi ni nawo uri mu rufatiro. Duhejeje gusoma iryo jambo duca dufata umwanya wo kuvuga ibitari bike mugabo biri muri ico kigabane. Uwo murongo w'indwi icete ca mbere Paulo yandikiye abitesalonike mu gice ca 4 umurongo w'indwi niho hari ibyo kujya byacu by'imbwemu byo muri kino gitondo. Kuko Imana itaduhamagariye guhumana ariko yaduhamagariye kwezwa. Mu ijambo rimwe twavuze ngo Imana yaduhamagariye kwezwa. Mugabo urufatiro guno munsi ruri muri uwo murongo wose, kuko Imana itaduhamagariye guhumana ariko yaduhamagariye kwezwa. Reka duce dusoma ikigabure cyose uhereye ku murongo wa mbere. Ni uko abakristo bakwiye kumera. Nuko bene data, kuva ku murongo wa mbere 4 ku murongo wa mbere, ibisigaye turabinginga turabahanura mu mwami wacu Yesu, nk'uko mwize kuri twebwe ingene mukwiye kugenda no kunezereza Imana mu tuzitizo, ngo kandi niko mugenda. Murushirize cyane kugenza mutyo. Murazi ibyagezwe twahawe n'umwami Yesu, kubabarira ibyari byo. Ico Imana igomba ni ukwezwa kwanyu, ko mwirinda ubushakanyi, kugira ngo umuntu wese muri mwebwe amenye kuganziriza uwiwe mubiri mu kwezwa no mu kuwubaha, atari mu buryo bwo kwangaza umutima mu vyipfuzo nk'uko abanyamahanga batazi Imana bagira, ngo umuntu wese ntarenga ibikwiye, kandi ntagunge mwene data wundi kuri ivyo, kuko umwami wacu ari umuhozi, kuko umwami wacu ari umuhozi kuri ivyo byose, nk'uko twababuriye tubishimikiye. Umurongo w'indwi, kuko Imana itaduhamagariye guhumana ariko yaduhamagariye kwezwa. Tuvuge tuti amen. Nayo majambo tugiye kumara umwanya muto turiko tuvugana ko muri kino gitondo. Aya majambo ari muri kicete Paulo yandikiye abitesalonike ca mbere. Ikicete Paulo yandikiye abitesalonike uraza kubona ari co cete ca mbere Paulo yatanguye kwandika mu rugendo rw'ubutumwa bwiwe bwiza, mu rugendo rwa kabiri. Ikicete yacanditse ari mu ishengero ari Korinto. Kandi iki kicete igihe yacandika ntivyari vyoroshe bene data. Ubutumwa bwiza hariho abantu babuvuze mu bihe bitoroshe, mu bihe bidasanzwe. Ugomba kubisoma neza ivyamubaye ko Paulo igihe yandika kino cete abandikiye abitesalonike, bivuga ngo bivanye n'ubutumwa bwiza yari yavuze hariya mu vyakozwe n'intumwa. Uravye mu gice ca 17 niho ubona cari igihe abavuga butumwa, na cane cane tuvuge ku ntumwa Paulo, yari karavuga ubutumwa mu bihe bidasanzwe. Nta miduga yari ihari ngo yiyunguruze n'imiduga, nta makinga yari ahari, ingendo bagira bazikoresha ubwato. Aho yashika rero aha mu gisagara c'Itesalonike, nukuvuga ngo cari igisagara kimwe co mu mugwa mukuru w'i Makedoniya. Ahantu hari mu bwami musanzwe muzi ko bwari ubw'Abaroma. Igihe yavuga ubutumwa bwiza rero ntivyamworoheye. Bitamworoheye, muribuka ko yafashwe agakubitwa. Ni muri ibi bice muza gusanga igihe bamuboha bari kumwe na Paulo na Sila,
bakabashira mu ibohero kubw'ubutumwa bwiza. Muribuka igihe babashira mu ibohero ko babahora kubabuza kuvuga iryo zina, kandi iryo zina babadendereza ngo nuwundi mwami bagomba bimike atari Kayisari yarasanzwe ari umwami w'Abaroma. Aha rero bivuga ngo bari mu ngorane zidasanzwe. Nukuvuga ngo kugira ngo amakosa ayo no kwita ibyaha bahaye bakora ahandi vy'agahomera bunwa kwari ukuvuga umwami ahava kuru uhari. Kuko Yesu bamuvuga ngo abantu bamwizere, kandi abo bamwizera nabo nibo bamwe bamubamba. Nico gituma batashaka kumwumva. Igihe rero hari ugarukanye ivyiwe bavuga ati aba bantu sinzi ico barondera. Murazi ko Yesu n'igihazutse bamuherereye abasoda bari bamuraririye bakavuga bati muravuga ko abigishwa bamwivye, ntimuvuge ko yazutse. Naho yari yabibabwiye ati naho bimeze uko umwana w'umuntu akwiye gupfa agahambwa ku munsi ugira gatatu akazuka. Kugira ngo ivyo vyanditswe rero nukuvuga ngo bavyankiririze, baranatanze amahera. Abasoda baravuga bati nukuri twahatswe. Igihe marayika yamanuka akaza n'ubushobozi abari baraririye umwe wese akagwa kubirira ikigwanishwa ciwe, barabimenya ati umwami Yesu yazutse. Yesu ashimwe. Abo barabimenye, mugabo igiturire kidatanguye uno munsi ngo barabaherera barababwira bati umviriza mwe n'imiryango yanyu n'abana banyu bazobaho neza, mugabo ntimwemere kujya muntu yazutse. Kandi ivyo yamara ukuri koko, naho umuntu yoba yari igiturire hari ahavuga ati naho ndayariye aya ndiye nahatswe nabonye ko yazutse. Kuko uno munsi turafise inkuru yuko Yesu yazutse, naho abari bamuraririye bahawe igiturire ngo bavuge ko atazutse. Rero Yesu ni muzima. Hallelujah. Ibishoboka byarakozwe, bene kuba bahererewe ndazi ko aribo bagarutse bakavuga bati aya turayarya n'amahera yigenza, mugabo Yesu yazutse. Hallelujah. None iki gihe rero Paulo ariko aravuga ubutumwa bwiza, yabemeza Kristo yazutse. Abamubambye ntibashaka ko bavuga ko Yesu yazutse, ntibashaka kumva iryo zina, mugabo bati nuyo nyene ni wagakiza kabonegwamwo. Uwo niwe yaje kuba impongano y'ivyaha by'abari mu isi. Uyo niwe ari umuhuza w'Imana n'abantu. Umwizeye ntazopfa rubi, ariko azoba afise ubugingo budashira. Ivyo nivyo bamamaza. Aba bantu rero hoba harimwo n'abamubambye Yesu, canke bari mu bavuga ngo nabambwe, bakumva abantu bavuga bamubemeza. Paulo na Sila urababona batawe mu ibohero. Mu gice ca 17 hariya ku murongo wa mbere ukageza ku murongo w'indwi hajya uraza kubona bafise ibibazo bidasanzwe Paulo na Sila. Mugabo muri ico gice tuvuze cyo ku 17 uza kubona ubutumwa bwiza yavuze Paulo mu kiringo c'indwi zitatu, mu masabata atatu abantu barizera. Bamaze kwizera naho ivyo bindi vyago byose byamushitse ko bakamuboha, hanyuma mbere agahunga. Mugabo ari Korinto arandika icete ati gishire bene data murabe ko mu gatotezo k'ivyo twababwiye ko batataye Imana. Amajambo rero duhaye twumva n'amajambo Paulo yabwiye ababene data b'Itesalonike mu ndwi zitatu gusa arabasiga, mugabo basigarana ivyizerwa. Icete rero yabandikiye cari cyo kubaremesha nkuko twabonye ngaha muri iki cete ca mbere yanditse c'Itesalonike. Mu majambo twabonye ku mutwe w'amajambo hajya mu gice ca 4 ubona ngo uko abakristo bakwiye kumera. Ni cyatabwiye abantu b'Imana uko bakwiye kumenya. Bamwe yabwira ubutumwa bwiza mu kiringo c'amasabato atatu. Umurongo wa mbere, nuko bene data ibisigaye turabinginga tubahanura mu mwami wacu, mu mwami Yesu, nguko mwize kuri twebwe ingene mukwiye kugenda no kunezereza Imana, kandi niko mugenda.
tukivuza ayo majambo ari ku murongo wa mbere, hari abavuga butumwa benshi iyo bavuga ubutumwa avuga ngo murumviriza ivyo mvuga ariko ntimurabe ivyo nkora. Mugabo batwitangiye bagendanye n'Imana, umvirije iyi mvugo y'umukozi w'Imana Paulo avuga ngo nuko bene data ibisigaye turabinginga tubahanura mu mwami Yesu nk'uko mwize kuri bande, kuri twebwe, ingene mukwiye kugenda no kunezereza Imana. Abantu b'Imana bakijijwe, aha Paulo ariko arababwira ati umwanya twamaranye hari ivyo mwatwizeko, kandi ico tubasaba nuko mugenda kumwe mwatubona munezereza umwami Yesu. Umuvuga butumwa mwiza yakijijwe yashitse ku musaraba ntatinya kwabo yigishije ababwira ati ivyo mwambonanye, ivyo mwanyumvanye, uko mwabonye ngenda abariko mugenda. Paulo rero abandikira kino ceta abandikira ati kandi niko mugenda. Yari yizigiye ko amajambo yabigishije bayagumije. Murushirize cyane rero kugenza mutyo, murazi ivyagezwe twahawe n'umwami Yesu, kubabarira ivyari vyo. Ico Imana igomba ku murongo wa 3 n'ukwezwa kwanyu ko mwirinda ubushakanyi, kugira ngo umuntu wese muri mwebwe amenye kuganziriza uwe mubiri mu kwezwa no mu kuwubaha. Aha tugomba kuvuga iki? Murazi aya majambo Paulo hayavuga ku murongo wa 3 aragomba gusigura intege nke abantu bakunda kugira zifatiye ku kugene umuntu ameze. Kuva muri kahise uraza gusanga hari ibyaha bikunze kuba inabayazane, aho usanga abantu iyo bafise imibiri yabo barakijijwe, harabayizi ko ari myiza n'abandi bazi ko bafise imibiri, kandi ndazi ko atanu uwanga, uwufise ndazi ko ukunda, uwufise urawubaha. Mugabo hari abandi imibiri yabo bayitwara ukundi, na cyane cyane kuri iki kintu aca kwa akarongo kuri 3 ngo ico Imana igomba n'ukwezwa kwanyu ko mwirinda iki? Ubushakanyi. Ubushakanyi n'abafise Biblia iza kera, mugabo abafise iyihindu yisubiramwo avuga ngo nuko mwirinda ubusambanyi. Bigomba kuvuga iki? Ubusambanyi burahari muri kahise no muri kubu no muri kazoza, burya ni ikintu gikomeye gose gihumanya imibiri y'abantu. Abantu birabagora kuganziriza imibiri yabo mu kwezwa. Imibiri yabo abantu bayitunga nka gwabo. Umuntu arazi ko umubiri wiwe ari umubiri wiwe, mugabo ndakubwire umubiri wawe ntabwo ari uwiwawe. Na cyane cyane ndavuga nshakarongo ku bantu bakijijwe, kuko iyo umuntu akijijwe umubiri wiwe ntubukira umubiri we nyene aganza, umubiri urahinduka ugahinduka ingoro, urusengero rwa mpwemu yera. Nukuvuga rero ngo iyo umaze kwiyumva ko wakijijwe, ukamenya ko mpwemu yera aba muri wewe, mpwemu yera ari wakurongora, uri umwana w'Imana wakijijwe, ufata ko wewe n'umubiri wawe nukiri umubiri wo kwigenza uko ugomba, mugabo n'urusengero rw'Imana, aho Imana iba. Nukuvuga ntiworya ivy'Imana itemera, umubiri wawe ntiwowuhereza ibiwuhumanya, na cyane cyane ahaca akarongo ku bintu bijanye n'ubusambanyi. Ico Imana igomba n'ukwezwa kwanyu ko mwirinda ubushakanyi cyangwa ubusambanyi, kugira ngo umuntu wese muri mwebwe amenye kuganziriza uwiwe mubiri mu kwezwa no mu kuwubaha. Hari abantu imibiri yabo bibaza ko ari gwabo, yabo ukijijwe n'udakijijwe. Nagomba mvuge ngo ico kwirata ntacu ufise. Umuntu yavutse asanga asa ukwasa. Imana idufashe cyane. Wavutse usa ukusa, kandi naho ugomba kwihindura ngusu kudashaka, kuko ari abantu ikiyoba kiravyemo kibabwira ngo burya nturi mubi ngusigaze. Haji ikiyo bene data kivuga byinshi.
ikizobibabwira ni giki nuko umuntu yari yirabura ikiyo kimubwira ati ntako abandi birabura mugabo we urakamara amazi. Ikiyo kirabikubarira kirakujenama atawundi muntu arimwo kandi ivyo gikubwiye ukavyemera kuko urasubiramwo mbere n'amenyo hari habirabura n'ibinyigishi bikirabura bikavuga ngo raba neza n'ibinyigishi vyawe birirabura kandi n'amenyo ari hazohava yirabura sivyo nukuvuga ikiyo kivuga ibintu byinshi nukuvuga rero hari umuntu ikiyo gihenda nawe nyene akemera uko nyene bimubwiye agaca atangura bimwe byo kwisiga ivyo yisiga kugira ngo be agire inzobe nk'abandi mugabo mwibaza hajya ngo abantu bafise inzobe burya nibo beza jewe ngeze ngaha niyumviriye ati mbega umuntu mwiza ninde aha tuvuze abamise ninde yoza ngaha ngo tubwira ati jewe mu Kigobe nobu mu mise muze mu ndungike nihagera ko abantu baja mu ihiganwa nanje nzogenda abanyakigobe mugabo satani harahaza akadendereza umuntu ico utigize kandi atani ico wo kwihindurako ukavuga ngo reka jewe ngerageze guhindura ngerageze urahindura mugabo undi mukozi w'Imana duhagaze hajya igihe bari bafise igikorane c'ugwaruka yatwigishije avuga ati burya umubiri numuki ngo numudemokrate umubiri naho wogerageza kuwuhindura uko ugomba inyuma y'igihe kanaka uraza ukakubwira ngo rega burya jewe ntaho naroye urisiga hanyuma umubiri wabihimba hari abandi iyo bihaze uzubona atanguye kugira ibidomagu hanyuma yabira bakavuga ati none umubiri wanje original no uronka ngo no usubirana ngo iki ubundi munsi nagiye i Bugande turi muri bisi nari ngiye kugura ibintu zenye ibikoresho by'umuziki tujana n'umumama uwo mumama yari yarisize bene data ntimwibaze igitumburu batereye mu maoki yari yarahinze aragira inzobe ntubona iki gitabo kiri ngaha yarusha iki gitabo kuba umuntu ahinze buryo umwirabure naho yogira inzobe si inzobe y'abazungu acacira kumera nk'iki gitabo iki rumva hanyuma icabaye ni giki hari umuvuga butumwa yari kavuga ubutumwa turi muri bisi hajya hari abana Imana ikoresha abakozi b'Imana ikoresha bakavuga ubutumwa no mu mabisi avuze ubutumwa uwo mumama nza mbona arikararira aravuga ati badi uyu muhubiri benyana sema ni kweli mimi hivi vitu nilivianza ningali kibinti hivi ni mama wa watoto 7 sasa nasikia hivi vitu binanichosha ndi umuvyeyi w'abana ndwi none uyu umuvuga butumwa yavuze nukuri none ibi bintu no bivamwo ngo iki ngo narabipimye kubivamwo ngo haca haza ibintu bimeze nk'ibironda ngo nongera ndavyisiga ngo none nokora iki kugira ngo umubiri wanje wa kera ugaruke ngomba mvuga iki umubiri Imana yaguhaye uko nyene umeze Bibiliya yavuze ngo ku murongo wa gatatu ngo ici Imana igomba n'ukwezwa kwanyu ko mwirinda ubushakanyi kugira ngo umuntu wese muri mwebwe amenye kuganziriza umubiri wiwe mu kwezwa no mu kuwubaha cakarongo mu kuwubaha umubiri wawe umubiri we wanje naho uwutwaye wibuke ko atari wawe Imana yakugize uko yakugize ugasukusa aha ndacakarongo kandi ndiko mbwira abantu b'Imana kuko Paulo yari kahanura b'Itesalonike nk'abantu bakijijwe abantu b'Imana hari aho barenga karimbi bakagomba kwitwara ukundi twebwe twakijijwe imibiri yacu n'urusengero rwambwe mu yera ikintu cambere cyo kwirinda n'ubusambanyi aribwo bushakanyi aha tuvuga ngo iki kintu ni ruhonyanganda mwishengero abantu b'Imana bakijijwe ugiye kuraba abantu batunduye mwishengero naba mama usanga batizigira abagabo babo n'abagabo usanga batizigira abagore babo mu ndwi iheze nari imbere y'abantu bafise ibyo bariko barapfa umugabo n'umugore
hanyuma umugore niwe yavuze ati jewe umugabo wanje sindamwizera, ati kuko yasize telefone ngaho nkamera nk'uwuyitoye ihamagaye, ati ijwi numva rya mbere ni iry'umugore, ati kandi numvise ijwi ry'umukobwa numva umengo noyimena, ati kuko yarambisemwo nta kamaro kuko haza amatelefone mu telefone nkumvamwo amajwi y'abagore. Urumva hanyuma nibajije nti ati vuga ko ari ibintu bikubabaje, mugabo mu mutima wanje nari namaze kugira aho mpagarara. None iyo umuntu akijijwe bene da, iyi telefone yiwe ntisubire kujamwo amajwi y'abagore. Emwe bagore bari ngaha n'abakobwa bari ngaha, vy'ukuri wumva yari impamvu yotuma umuntu agira ivyapfa n'umugabo wiwe kwijwi ry'umugore ry'umukobwa ritazosubira kumvikana muri telefone y'umugabo? Abariko bararongora muraba muvyumva, muza mushiremwo akantu bita ngo iki agasiprima amajwi y'abagore n'amajwi y'abagore. Nimba hariho ubuhinga bwo gutandukanya amajwi y'abagore kugira ngo urugo rwawe ruze rurame, ako kantu uragashirishayo ntihagire umugore azosubira kwinjira muri telefone yawe. Navuze nti aba mama tubigire gute? Iyo umugabo yagutwaye coba ciza ngo wizere umugabo wawe, utamwizeye uzopfurushe. Kandi nawe uri umugabo ukabona utizeye umugore bizokuruhisha, kuko si umuntu uzofata umugozi ngo ushire ku kuguru aho ugiye ngo ugende urakwega kujya kw'impene, sivyo? Oya. Ari ku kazi ntimuri kumwe, ari kudandaza ku isoko ntimuri kumwe. Hari abantu rero bibagora kwizerana, hampande y'ivyo ugasanga birabateranya, ingo zabo nta mutekano zigira. Mugabo Paulo ariko arahanura abakijijwe, abantu bizeye umwami Yesu, avuga bonye n'ubwabo bamaze kubimenya ko bonyene bataciganza, bariho ari abantu bakijijwe, umubiri wabo bawubaha nk'urusengero rwa mpwemu yera. Umufise umugabo akaba ameze gutyo, aba mama ntuzirigura higana nawe n'amajwi y'abagore. Uri umupapa ukabuzi ko umumama yubaha umubiri we nk'urusengero rwa mpwemu yera, ntimuzongera kwiruka ngo uwo muvuganye ninde. Jewe nasabye Imana ati Imana yo mwijuru, wampaye umugore umwe kandi uyo mugore ndamukunda nawe arankunda, iyi telefone yiwe sinzogena ndayitavye atari hari. Ari ngaha sinzi ko yasenze ya mbere. Telefone yiwe hamagaye, jewe ndamurondera ati mama bwenge hariho abariko barakurondera. Mugabo jewe ngo nitabe, ubwa mbere yiteze ijwi ry'umugore akaza yumva ijwi ry'umugabo, sivyo? Ego si bibi kwitaba telefone y'umugabo, ntimugire ngo mvuze ngo nicagezwe. Mugabo jewe kugira ngo ndamubwire ko ndamwizera, itaba telefone yawe, ivyo urimwo n'Imana yawe, uguhamagaye n'Imana yawe, uri umudandaza n'abadandaza bagenzi bawe. Mugabo jewe nzokwitaba telefone yanje, wewe ni wahitamwo kwitaba iwanje urabirekuriwe, nta ngorane zirimo. Mugabo umutima wanje nawe ubwiye ntyo. Biradusaba bene data ko tuba abantu bubaha, bagomba kugendana ukwezwa, utabaye umucunzi w'umugore cyangwa umugore ngo abe umucunzi wawe. Hari Imana yo mwijuru ikwiye kuba umucunzi wa twese. Umurongo wa 5 uvuga ngo atari mu buryo bwo kwangaza umutima mu vyifuzo nk'uko abanyamahanga batazi Imana bagira. None abapagani nimba bacungana bagashiraho n'amantene yo gucunga umugabo canke gucunga umugore, bene data aha hariho abantu barushe amugabo n'abapagani. Paulo ariko ababwira ati ntimumere nk'abapagani. Abapagani urashobora kuzusanga afise umudori yakwibarabariri, akagira umudori yakwibarabariri, umugore agiye ku isoko ahagaze bagaca batera ngo umugore wawe ahagararanye ngo n'umuhungu ameze uku n'umugabo ameze gute, bamaranye iminota 5. Bene da, abo banyamahanga ntiyumva ko barushe, kandi nivyo bihari. Nta mpamvu yuko umuntu w'Imana yakijijwe arongorwa na mpwemu yera akwiye gushinga amantene y'abadoriya. Ubwo rugo rushinze amantene ndavuga ngo gwarapfuye,
rurakwiye gusaba Imana imbabazi kugira ngo bizerane, bamenye ko bafise Imana mu ijuru yari ikwiye kuba umugenzuzi w'ubugingo bwabo. Umurongo wa 6 ngo umuntu wese ntarenge ibikwiye kandi ntagunge mwene data wundi, kuko ivyo kuri mwene data wundi kuri ivyo, kuko umwami wacu ari umuhozi kuri ivyo byose, nk'uko twabibaburiye tubishimikiye. Imana umuntu agomvye kwigira uko agomba mureke. Mu ijuru hari Imana nimba yarakijijwe. Nari kuvuga byinshi, mugabo kuvuga benshi siko kuyamara. Indunduro y'aya majambo yavuze ngo kuko Imana itaduhamagariye guhumana, ariko yaduhamagariye kwezwa. Abakijijwe muvuge muti amen. Imana yaduhamagariye kwezwa. Umuntu umubiri wiwe uganzirize mu kwera, umubiri wiwe amenye ko atari uwiwe, ari ingoro, urusengero rwa mpwemu yera. Kandi iyo Mana yemeye kubana natwe ku bwa Kristo, ikadugwatiriza mpwemu yera. Uwo mpwemu yera niwe murongozi w'abakozi b'Imana. Haraho bibabaza aha mbere we muri aya majambo yavuga ngo hariho abandi bagunga bene data kandi ari abantu bakijijwe. Ugasanga yarakijijwe, mugabo ugasanga mu kugunga abandi aza ubwa mbere. Hari abantu bakorana, mugabo abapagani iyo bakoranye barazurumana, mugabo abakristo nabo barashobora kuzurumana bene da. Abakristo barashobora kuzurumana. Hari amashirahamwe menshi yasambutse kandi abayarongoye ari abantu b'Imana. Ugasanga abantu bariko baratukisha izina ry'Imana kandi bari barizeye nk'abakozi b'Imana, hagati yabo bakagungana. Udushira hamwe tw'abakozi b'Imana, ugasanga umwe yagunza abandi. Akazi abantu bakorera hamwe n'abandi, umwe bakamutuma kurangura akazana ibintu vya feke, kandi bene data bamuhaye ati genda uzane kugira tuze twungukire hamwe. Umukozi w'Imana avuga ati ivyo ntibibereye ku bantu bakijijwe. Nagomba mere nk'usozera aya majambo, numva Imana yandongoreye kugira ngo mbwire abantu b'Imana bakijijwe. Twebwe ntiturabizi, twebwe twarakijijwe, twebwe iwacu ni mu ijuru. Aya majambo sindayabwira abantu batarakizwa, kuko abatarakizwa iri jambo ryo babwira ngo ahubwo ihane wizera umwami Yesu. Ukaramuka utizeye umwami Yesu, uyu muhozi atabura guhora umuntu ikibi cyose yakoze agiye kuza, kandi azoza azanye ingero kugira ngo agerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Aho usomye amajambo y'Imana kuri ibi twavuze, yavuga byo kuganziriza imibiri yacu mu kwera. Abantu benshi ubu bagenda barahumanye mu buryo butandukanye. Abadahumanijwe n'ubusambanyi, hari abandi bihumanije hejuru y'ivyo barabisha amaso yabo, ivyo bumvisha amatwi yabo. Ugasanga ubuzima bwabo burahumanye, mpwemu yera ntakigira ikibanza, niya dodo yakabuza umuntu ati vyo urimo sivyo, abandanya akora. Mwari muzi ko hariho abantu baba papa, aba mama, abigeme hamwe n'abasore, amaso yabo yahumanye, bayahumanishije ibitari ubusambanyi, mugabo bagasambanya ubwonko bwabo, bagasambanya amaso yabo. Hari abantu izi telefone zerekana ibintu byinshi, harimo n'izerekana iby'ubusambanyi, bimwe bita ngo ni pornography. Ugasanga yarabigize rasiyo yo ku munsi ku munsi, ku munsi ntajyama ataravye na gatoya. Ntiyagiye gusambana, mugabo ubwonko bwiwe bwarapfuye, umubiri wiwe warapfuye. Abandi bagasigara imibiri yabo bayikoresha uko bagomba mu guhaza ivyipfuzo byabo. Aragenda harya akaryama ngo ntaco n'ikizima ntasambanye, mugabo yakoze imibonano mpuzabitsina mu bwenge no mu vyiyumviro, bimwe bita ngo ni masturbation. Akabikora, hanyuma kuwa Mungu akaza akaturirimbira, akaturirimbisha, agatarika ibiganza, mugabo ari gihumane imbere y'Imana, akaduza ibiganza, umubiri we wawukoresha uko agomba. Bene data, uyu munsi numvise Imana indongora kugira ngo dusengere abantu b'Imana ubwa mbere, abantu bakijijwe. Hari ubuhumane aho Yesu
yesu buca azira azosanga abantu imibiri yabo bayitwaye nk'uko abapagani bayitwara, kandi abo Imana izobagerera ingeri ikwiranye. Simvuga ngo bazoja mu muriro, si jewe nawushinze kandi si na jewe nzowushiramwo abantu, mugabo wabivuze arahari. Abantu bagomba kuba abakijijwe badakijijwe, hariho Imana udashobora kubesha. Hari ubuhumane buri mu bwenge, ubuhumane buri mu maso, ubuhumane buri mu mutima, hari n'abahumanye ku mubiri. Mugabo no munsi navuga ati ni umunsi wo kwezwa, kuko Yesu agiye kuza azotwara ishengero ryejejwe. Warakijijwe, ubugingo bwawe burejejwe, ukaba wumva hari ikintu cyaguhumarije mu buryo bumwe cyangwa ubundi, uve hasi dusenga Imana. Uno munsi numvise ngoberwa gusengera ubugingo bw'umuntu uhereye ku mubiri w'umuntu, kuko ubugingo bwacu twarakijijwe, mugabo mpwemu yera aba muri twebwe. Iyo duhumanye mpwemu yera ntabiyobegwa. Uri muri jewe aranzi, kandi n'uri muri bwe wewe arakuzi. Ubugingo bwawe hari cyabuhumanije mu buryo bumwe cyangwa ubundi, uve hasi dusenge kugira ngo usabe Imana, Imana iguhumanure, Imana iguhe kugendana ukwezwa. Niho amajambo uzovuga azogira ikimazi. Uri umugabo uzobwira amajambo madamu wawe yumve ko yabwiwe n'umuntu yizigira, umuntu yejejwe. Madamu, amajambo uzobwira umugabo wawe azumva ko yabwirwa n'umuntu yejejwe, azogira ubushobozi kuko mpwemu yera azoyashigikira. Bitameze gutyo, nagoma ndaguhamagarire kuva hasi dusenga Imana, twisengere kuri uyu munsi, Imana iduhe kwezwa. Nico twahamagariwe. Abakristo benshi ugeze hanze bakubwira ngo nta bakizwa bakihari, ngo abakizwa bari kera. Mugabo bafatira kuki? Nuko abantu biyandagaza bagasanga imibiri yabo bayitwara uko itari ukwiye kumera. Uve hasi dufatanirize hamwe mu masengesho. Abaririmbyi baraje, mugabo aya majambo n'aya twese aha turagomba gusenga Imana. Uwahishuriwe akaririmbo kuko turirimba akaririmbo ko kwezwa akazane, hanyuma twese twisengere kugira ngo Imana igire gute? Itweze. Imana inashaka ko ishengero ryayo ribigejejwe. Usomye hariya mu gitabo c'Abalewi mu gice ca 11 ku murongo wa 44, Bibiri yivuga ngo nitegeka Imana yari yarahaye Abisirayeli ngo nk'uko yabahamagaye yari yera, abariko namwe mubabera mu ngeso zanyu. Nimuze mwiyandurishe akantu nakamwe kagakoko akanyonyera kagendesha amaguru utuguruka mu kirere, ntimuze muvyiyandurishe. Natwe muri iki gihe hari biguruka, hari bimeze ukuna kuriya bishobora kutwanduza. Ukwera kwacu ntikuboneke turabera imbere y'Imana, n'imbere yabo tubana tukaboneka nk'ibihumana. Uyu munsi nagomba ngo twisengere twese, Imana itweze ubutumwa bwiza, tuvuze tutavuze, abantu bakizwe kuko basanze twarejejwe. Tuve hasi dusenga Imana. Umuntu avyipfuza, umuntu agomba gusengera ubugingo bwiwe, ave hasi dusenge tudatebeje, kuko umwanya uraturega. Ubutumwa bwiza n'ubutuvuga. Utarakizwa navuga ngo ntari muri uwo mugabane. Umugabane uyu mvuga n'uwabejejwe. Urakoze? Mugabo utarakira umwami Yesu, Bibiri yivuga ngo waramaze gutsindwa n'urubanza. Ubutumwa tuvuze ntaco bwo gufasha utarakizwa. Utarakizwa uze wakira umwami Yesu. Hari ijwi ry'urukundo